mugabo hariho ibibanza umuntu ashobora kwidegemvya ari muhiriwe akaba yoshobora kwambara impuzu ishobora kwereka umugabo wiwe ubwiza bwiwe aho simvuze mwibarabara ariko turafise ingo turafise amashambure turafise iyo tuba nubwo tuba dufise abana bakoze hariho ibibanza umuntu ashobora gukora akitwararika umupapa yaza agasanga igitanda gishashe neza umupapa yaza agasanga wa mwanya hariho impuzu wambaye zituma zimwibutsa ibihe amaso bayarabishije bashasha babona umengo babaye beza gusumba babandi bafise muhira mugo gasanga na babandi bafise muhira babisize hari uruhara rutoya babisizemo nivyo bakora ibikorwa vyinshi nukuvuga rero ngo abavyeyi nibamenye ko abana bategerezwa kubabera igihome kibakingira bamenye ko abana bategerezwa kubazigama no kubazitirira ico kizoba kimwe mu bihome bitegura abana nabo bazubaka ingo nziza kandi natwe kizoba kimwe kituzigama gituma tutiyumvira kwahukana cye gusambura urugo. Turakaze inshuti bakunzi ba Sanistars TV nkuko rero mwamaze kubibona kuri seti za kamera ni wa wundi nibaza ko abatari bake mumaze kumenyera yitwa Pasteur Pamphile akunda kuturemeshereza ikiganiro cyo tukaganira rimwe na rimwe kubijanye n'ikiganiro cingo n'imiryango aho tugenda tuvuga kuri binariya mu babihangayikishije ingo na cane n'imiryango vy'ubu ono musi rero nkuko amuzi ko rimwe na rimwe twama dufise sujet cyangwa twama dufise theme ikiganiro cyo tugiye gukorera hamwe uno munsi no kurabira hamwe ibintu bitari bike canke imvo yotuma haba canke twama twumva abantu bahukanye cyane ibintu bijanye n'ama divorce menshi nuko rero nivyo rero tugiye kuganira ko uno munsi Pasteur imbere yuko tuganira reka tubanze tubahe ikaze tunabaze ko mumeze neza. Murakoze cyane tumeze neza dushima Imana ego nawe uri kuradukurikira ndakeka ntakekeranya ko ushobora kuba umeze neza ariko nimba utameze neza naho niko bimeze mu buzima Imana itegerezwa kugirira neza gutyo ibi tariko bigenda neza muri no mwanya ejo canke hirya yejo bizo bimeze neza. Pasteur turaguhaye ikaze no musi twipfuje ko mwo tuganirira kubijanye n'izi ngorane twama tubona cyane twama twumva aha na hariya twumva ingo zasambutse uko mu gihe tuzi yuko Imana yo nyene yavuze ati ico mfatanije ntihagire umuntu numwe agitandukanye uretse urupfu gusa hamarumva wamaze gutandukanya abubatse canke abubakanye uba wabaye urupfu nawe reka tubahe ikaze. Murakoze cyane muhereje ahantu heza mu by'ukuri n'urupfu rwonyene ushobora gutandukanya abubatse mu mubiri naho ne mu buryo bw'umuntu ushobora kubatandukanya kiretse yuko nitwashika mu ijuru umwe wese azoba ari ku giti ciwe nta vya mariage Yesu yakivuze neza bakimubajije rero nkuko bivuze tugiye kurabira hamwe impamvu zituma tubona muri iki gihe tugezemwo ingo zisambuka cyane ariko ntituzakurangiriza aho gusa kuko turangirije ngaho gusa twoba tubiciriye hagati turaza kurabira hamwe kandi n'impamvu zotuma urugo rw'umuntu ruba stable rukomera rutaca runyiganyiga n'ingoga ego aho rero tugiye kurabira hamwe ibintu bine bituma ingo zacu canke ingo z'abantu batandukanye zisambuka rimwe na rimwe. Igituma cambere cyangwa impamvu ya mbere nukutamenya nza kuvuga mu buryo bubiri kutamenya mu buryo bumwe turaza kubonamwo ko hariko ibikomere umuntu ashobora kugira kuva akiri muto gushika aje kuba ku rugo. Ubwa kabiri turaza kubona ko hari ingene abantu bakura bibaza ngo bariyizi canke barazi ibyo barimwo ari ugasanga byo kuri imibiri y'abantu ntibazi ingene imiterere y'imibiri yabo imeze. Eka radore kukambere kavuga ngo ibikomere keshi na keshi iyo umuntu abaye mu umuryango ico awuvomyemwo nico keshi nawe azoba niyamara gukura. Mu yandi majambo ngaha tuvuga ngo iki tuvuga ngo iyo turiko turafasha abana bacu iyo turiko twarira abana bacu aba mama n'aba papa barafise igikorwa kidasanzwe cyo kwigisha abana babo kandi mu kubigisha samajambo tuvuga barayabona barayumva mugafise inguvu nke afise
afise n'igikorwa gito mu buzima bw'abana bacu. Ariko inyifato twifata irafise ikintu gikomeye cyane mu ngo abana bacu bazokubaka muri kazoza. Nimba umupapa yihanganira umumama, nimba umumama yihanganira umupapa, abana twabyaye barabona ingene biriko biramera, nabo bazoba gutyo mu buzima bwabo nibamara kubaka ingo. Igihe kimwe ngo umupapa atashe n'akarorero nshaka ngo kadufashe muri kicigwa cacu. Atashe asanga bamuteguriye imfungurwa harimo ifiriti. Hanyuma umwana wiwe nawe w'umuhungu muto yafise nk'imyaka nka 10 na 10 n'ingahe yari yicaye ku ruhande. Hama za firiti mugabo zari zazigiye. Abona se wiwe nyamwana abona ariko arazifungura anezerewe atababaye. Hama abona biraheze baragiye. Mu nyuma caregera papa wiwe. Ariko kandi yamaje ati papa izi firiti ko zizigiye. Aca yishura umwana we ati je nkunda ifiriti zizigiye. Aca arinumira. Hama bagiye mu rundi ruhande, mama wiwe yagiye aca aramaze ati papa kuva ari wowe ukunda ifiriti zizigiye we ko ndakubuza. Aca aramwishura ati mwana wanje mama wawe kuva mu gatondo yirirwa arakora ibikorwa byinshi, yirirwa arakora agakora turiya aba yaroshe. Rero birashobora kumushikira kihenda, ugasanga mu gutegura zirya firiti byamugoye hari izamuzigiranye. Rero kugira ndamutera intege neje azokora ibikorwa yumva binezererewe, sinoca ndamuryagumba ngo yazononye. Ariko kujya kwara kumutera intege sinkunda zizigiye, muga kwara gutera intege mama wawe kugira ngo ntahave yumva nabi, yakoze byinshi byari bikeneye ko ashimirwa. Ako kaba karero kadasanzwe, uwo mwana yabikuranye mu mutwe, nawe hageze ko yubaka aramenya ko umudamu ari umuntu w'agaciro. Rero kutamenya biza kudushikana ahantu, bene ibikomere twagize biza kudushikana ahantu natwe ico tuzogiha abana bacu. Nico gituma abantu bakwiye kumenyera kwirinda gukora ico bagomvye cyose. Barakwiye kumenyera kwirinda gushwana abana babona. Barakwiye kumenyera kwirinda kuvugana nabi abana babona. Nubwo bafise ikibazo barondera ahandi hantu baza kukimarira, barondera ikindi kibanza baza kukivugiramwo, mugabo bagumye agateka kabubatse kugira ngo abana babo nabo bategure ico bazoba ejo. Hanyuma abavyeyi bakwiye kumenyera ko nabonyene abana babacumuye ko babasaba imbabazi kugira ngo babarememwe wa mutima wo gusaba imbabazi. Nabo nibakura bazomenya ko basaba imbabazi. Nibakura babona umupapa ko zikosa ashaka gusaba imbabazi umumama ko zikosa ashaka gusaba imbabazi umupapa, nabone bazobikora muri kazoza. Mugabo nibatabibona ntabyo bazokwigera bakorana rimwe mu buzima. Rero ko ibikomere umuntu yagize, ibintu byamubabaje, ivyo atabonye mu muryango birashobora kudetermina, birashobora kudusigurira ico azoba ejo niyubaka urugo rwiwe. Icyo kabiri navuze ngo kutamenya imibiri, kutamenya uko imibiri y'abantu ikoze, cye kutimenya. Ivyo biri mu bituma ingo zisambuka. Ugiye kubijanye n'amabanga y'abubatse, kuko kiri mu bintu bikomeye navyo bisambura ingo. Abantu b'abapapa, abantu b'abagabo n'abantu baba bafise ivyifuzo byo kwifuza abagore babo canke bashuha imisi 30 n'umwe ku 31 ku kwezi gufise imisi 31 canke imisi 30 ku 30 ku kwezi gufise imisi 30. No kuvuga umuntu w'umugabo wewe umunsi wari wo wose atagwaye yoshobora kuronka ibimushitura, yoshobora kuronka ivyabona ku mukenyezi we canke ivyahura navyo mwibarabara canke handi hari hose, akumva ko umubiri wiwe wifuje amabanga yabubatse. Mu gihe abagore ataruko, kiretse umugore we bakora nk'akazi k'ubumaraya wenyene, niwe vyokorohera ko bari kwaca amafaranga. Abagore bobo ico gihe bahura naco imisi 7 mu kwezi gusa. Nukuvuga ahantu gituma iki kintu nakigarukanye nakivuze ko kirakomeye. Ababama bamwe iyo borongowe ngo rimwe na rimwe hari n'abaciye umugani ngo bahita ngo bakubita agatsintsiri ku muryango ngo nabigwinjiye muga sinzorusohoka. Umengo kwa kundi bari bafitiye igishika abo bubakana hakiri bakireshanya, umengo birahetse. Umengo ryasuku yarakeneye kugira kiri umwigeme, umengo rirahetse. Umengo kwa kundi bahora bafatana amaboko bakaja gutembera bakagira gute, umengo biraheze. Umengo wa mwitwari kureze hinge none haronka umwana arose umwana, umengo gwa rukundo gose abakunda wa mugabo wiwe aciye agwimurira ku mwana. Ni byukuri
iyo abantu bibarutse bose hariho ngo 5% zivako zikaja ku mwana, ariko bakwiye kuguma biyumvira ko imbere yuko umwana aboneka aribo batanguye gukundana, gutyo bagume bagerageza kuvomera ikintu cyitwa urukundo, bavomera ikintu cyitwa urukundo mu nyifato, mu bikorwa, kubera ko abantu bari mu gitsina gabo baratwagwa n'ivyo babona, barakunda kubona ibintu vyiza, barakunda gutwagwa n'ibintu babonye, barakunda gutwagwa n'ingene babonye umudamu yambaye, n'ingene babonye aberewe, n'ingene babonye ashokoje, ivyo birakunda kubatwara. Rero nububatse ntakwiye guca umengo vyaraheze, mu ntumbero yo gukingira umugabo wiwe akwiye kwigumiza ku mwanya, agume nawe nari umuntu asa neza, naho iyo bari umutamakazi w'imyaka 60. Hari ijambo rihara ubu riranafise ingorane, je ndiko ndaryumva mu mutwe, abantu zabumva ngo umuntu yambaye sexy, ngo impuzu iri sexy, akavuga ngo yambaye impuzu iri sexy, ugasanga n'umukiriso. Imbere yuko uvuga ngo wambaye sexy, banza wiyumvire sexy no kuvuga impuzu ishitura. Impuzu ni wamubona uzaguca umva umwipfuje. Mu byo kuri nk'abakiriso twari dukwiye kurondera irindi zina. Mugare ka rero ndayivuge mu mvugo yayo ya nyayo. Naho bari umutamakazi w'imyaka 80 ku mugabo wiwe, arafise inyifato yo kwifata. Umugabo wakumva asubiye kumugira akayabago nka ko yari yarigeze kumugirira mbere. Inyifato twifata, kutamenya imibiri yacu, kutamenya mbega abagabo bakundiki, abagore bo bakundiki. Abagabo subire nakivuge barakunda kubona ikintu, barakunda kubona iyo babonye umuntu ingene asa, ingene yasokoje, ingene yambaye, ingene ameze. No kuvuga simvuze abantu ngo nibahave bagenda bambara ukutariko. Mugabo hariho ibibanza umuntu ashobora kwidegemvya ari muhiriwe, akaba yoshobora kwambara impuzu ishobora kwereka umugabo wiwe ubwiza bwiwe. Aho simvuze mwibarabara, ariko turafise ingo, turafise amashambre, turafise iyo tuba, nubwo tuba dufise abana bakoze, hariho ibibanza umuntu ashobora gukora akitwararika. Umupapa yaza agasanga igitanda gishashe neza, umupapa yaza agasanga wa mwanya hariho impuzu wambaye zituma zimwibutsa ibihe byose mwabanye muri kahise. Ico ni kimwe, kutamenya imibiri yacu rero. Kubera iki kikije ngaha, nuko rimwe na rimwe abantu b'abagabo amaso bayarabishije bashasha, babona umengo babaye beza gusumba babandi bafise muhira. Mugo gasanga na babandi bafise muhira babisize, hari uruhara rutoya babisizemo. Nivyo bakora ibikorwa vyinshi bikabatwara, ariko bagerageza kizobafasha. Hariho abantu twokwigira ko hari ibintu bimwe bisaba ko tuzaturiga. Uriko araba nk'aba bene wacu baba ngaha mu Giswahili, abadamu babo ico kintu baragikorera ko gose, baragikorera ko cyane. Ikigira kabiri naco nuko n'abantu bakora umwuga wo maraya, ico kintu bagikorera ko gose, barazi ingene nyifato, inyambaro, iki ibintu biza gutuma bashobora gutwega bagatwara abantu. Ikigira kabiri nigihe abantu bubaka ukamengo barazi ivyo bagiyemo, ugasanga umwana w'imyaka 15, 16, 19. Ubwa mbere kera umuntu ashaka kubaka yaragenda agategurwa n'anasenge, umukobwa yategurwa n'anasenge, umuhungu nawe yategurwa na se wiwe. Mugubu umengo umuntu wese arabizi, kubera yaravye televiziyo, kubera yumvise ivyo abagenzi bamuganirije. Ikintu gikomeye naho ndakivuye ko ku kantu ka kabiri, amabanga yabubatse sico kiranga kubaka gusa, ubwiza sico kiranga kubaka gusa. Hari byinshi bishobora gutuma umuntu urugo yo gubaka neza, ariko mu gihe atigeze aronka umuntu amutegura, ngo aronka umuntu amwigisha, ngo aronka umuntu amubwira ati urugo rubandanye. Akanyuma ngomba nce ndangiriza ko twavuze ku kwihangana, twarabonye abari mu zabukuru bihangana. Nagomba nakarangiza ko mvuga ngo abantu bubatse nibamenye ko inyungu y'ukubaka kwabo. Ijambo ry'Imana bivuga usomye muri Zaburi 127 ngo ingabire Imana iduha ni bibondo tuvyara. Abana ntibafise ingufu zo kwigwanira, abana umugabo n'umugore batsambuye, abana nibo bagiba victim, nibo bagira ingorane. Aba bana batari bake usanga ingo barimwo umugabo n'umugore batari babanye neza, ugasanga harabaye gusambuka. Nukuvuga rero ngo abavyeyi nibamenye ko abana bategerezwa kubabera igihome kibakingira, bamenye ko abana bategerezwa kubazigama no kubazitirira. Ico kizoba kimwe mu bihome bitegura abana nabo bazubaka ingo nziza, kandi natwe kizoba kimwe kituzigama gituma tutiyumvira kwahukana cye gusambura urugo. Numva nogeza ngaho, Imana ibahezagire cyane.
murakoze cyane namwe Imana ibahezagire turabashimiye gose ariko by'imvutima turagushimiye wowe wadukurikiye kuko biradutera intege bigatuma na pasteri agira ingoga zo kubategurira ibindi kuko abona ariko arabitegura mutariko murabikurikira mutatwandikira muri commentaire ngo mubazi ibibazo urumva nanye naheza ngo agira ingoga zo kubandanya atunganya ibindi reka tubashimire tubibutse ko abataragira subscribe mushobora kugira subscribe kugira ngo mubandanye mudukurikira ndanakwibutsa ko guhera kuri kino kiganiro n'ibindi bizokurikira mushobora kuzoza murabikurikirana byose kuva ku ntango gushika birangiye biciye kuri Facebook na YouTube vyose mukandika Sanistars TV aba kuri Facebook Sanistars TV aba kuri YouTube Sanistars TV gutyo kugira ngo buno butumwa no kwita ko ari bwiza none buno butumwa bwiza pastor adushikiriza bushoboye gushikira mwese abatari bake reka tubabwire ati nagahwana tubaseze tutabanka ariko nuko tuba turiko turatunganya n'ibindi biganiro murazi ko nga kuri Sanistars TV tuyacisha ibiganiro vyinshi kandi vy'akanovera nagahwana Sanistars